Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkwakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igutohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa hirya n'ino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nunyemerere nkwipfurize kugira ijoro ryiza no kubandanya uraroranirwa, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bindi bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Uganda, igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, ndabakengurukiye cane. Ndabipfurije kugira ijoro ryiza no kubandanya muraroranirwa mu vyo muriko murarangura, ndetse namwe mudukurikira muri mu bindi bihugu ndabahaye ikaze ntanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure. Ico utegerezwa gusa rero nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya kurungika binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Ano makuru haraba ashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Muri ano makuru ndakugeza ko inkuru yihuta idushikiye iriko iravugwa kuri General Prime Niyongabo. General Prime Niyongabo hari mu bihe bitoroshe muri kino gihe, yose uko yakabaye ndayigushikiriza ngaha kuri ino mboneshakure ntuje kure. Nayo kandi ndibukugeze ko n'iyi nkuru ivuga ko i Bukirasazi hari umugabo yikekwa ko uburozi yaturiwe. Umugabo w'imyaka ishika 70 yarishwe kuri uwa gatandatu ku mutumba Ruvumu muri komine Bukirasazi ni mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Zachary Mbayahaga w'imyaka 75 yari yikekwa n'abanyagihugu ko ari umurozi. Abantu 4 barahagaritswe ku mvo z'amatohoza. Nayo kandi ndibunakugeze ko iyi nkuru iriko iravurwa nanone mu ntara ya Gitega nyene ivuga ko hari uburyo bwo kudindiza urubanza rwa Emilienne Sibomana aburanamwo na Patiri Laurent Ntakarutimana buriko buribonekeza. Urubanza ruburanwa na Emilienne Sibomana umunyamabanga wa Lycée Technique Christ Roi yo kumushasha na Patiri Laurent Ntakarutimana umuyobozi w'iryo shure nyene ntirwabaye. Abategerezwa gusasa muri urwo rubanza bo muri sentare y'iyungururizo ariko bari bashitse kw'ibohero rikuru rya Gitega hagati mu gihugu n'umugwa mukuru wa politike kuri uwu wa kane w'uwa gatanu Nyakanga 2023. Icariho c'umushikirizamanza yatangaje ko atitwaje dosiye. Ababuranira Emilienne bakaba bavuga ko hari amayeri yo kudindiza urubanza. Nayo kandi ndimunakugeze ko iyi nkuru ivuga ko mu ntara ya Bubanza imbuto z'ibigori zinyegezwa. Abarimyi bo mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi baragiriza abakozi ba komine baserukira ibiro bijejwe uburimyi kunyegeza no kugurisha imbuto z'ibigori ku giciro kinini. Abafundi n'abarimu b'indimo bajejwe kugurisha izo mbuto z'ibigori vyaronyejwe na BPEAE boba bafise uruhara mu igurishwa ryavyo ku giciro kingana n'ibihumbi 12 vy'amarundi, mu gihe igiciro ca leta hari ibihumbi 4,500 y'amarundi. Sayo gusa ayo n'ayandi ndibuyagushikirize ngaha kuri ino mboneshakure mu buryo bw'idonido mu kanya ntuje kure. General Prime Niyongabo ntiyorohewe muri ino minsi. Hano makuru mu buryo bw'idonido nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru iriko iravugwa cane ku butunzi buhebuje bwa General Prime Niyongabo. Aho abasirikare arongoye bageza gukena niho we ageza gutunga. Umusirikare mutoya w'u Burundi ahembwa ibihumbi 65 vy'amafaranga y'amarundi ku kwezi. N'amafaranga ku kwezi yoshobora kugura ikiro kimwe c'inyama, ibiro 5 vy'ibiharage, ibiro 5 vy'umuceri n'ibiro 5 vy'ifu, atatuvuta, umunyu, udukara two kubiteka, atanagasabuni ko koza ivyombo. Uwugize aravuga amagorwa y'umusirikare bamwishura ko kuba umusirikare ari ibanga ryo kwigura igihugu. None iryo banga ryoba riraba umusoda mutoya gusa. Iyi nkuru ya RPA ivuga ko General Prime Niyongabo yafatanywe ibihumbi 200 vy'amadolari y'abanyamerika mu gihe bitarekuriwe guca ku kibuga c'indege ufise ayarenga amadolari y'ibihumbi 10. Ayo mahera bamufatanye harenga imiliyoni 700 z'amarundi. Ni ukuvuga ko yoshobora guhemba abasirikare bato bato ibihumbi 10,770. Womenya ko kandi yaguze burundu ibitaro CMCK biri mu Kinindo ku mafaranga imiliyaridi 2 z'amarundi.
Ayo mafaranga yoshobora guhemba abasirikare bato bato ibihumbi 33,770. Ubugira gatatu kandi womenya ko afise amatungo angana n'imiliyaridi indwi z'amarundi muri Edeni Microfinance. Amatungo avuzwe muri iyi nkuru gusa yohemba mu kiringo c'umwaka wose abasirikare bato bato barenga ibihumbi 12,435. Amasoko yacu aravuga ayandi matungo y'umurengera y'umukuru w'igisirikare c'u Burundi mu gisata co kurangura no kudandaza imiti, mu gisata co kwihariza kwinjiza mu gihugu inzoga zimwe zimwe mvamakungu, mu mazu hadasanzwe yubaka ahantu hatandukanye n'ibindi. None umuntu nk'uyu yotahura gute amagorwa y'umusirikare ahembwa ibihumbi 65 vy'amafaranga y'amarundi ku kwezi? Aya matungo ava hehe? Twondikire ingene uvyumva unyuriye munsi y'ino video muri komantere. Nayo mbandanije n'andi makuru ku buryo buramvuye, womenya ko i Bukirasazi hari umugabo yikekwa ko uburozi yaturiwe. Umugabo w'imyaka ishika 70 yarishwe kuri uwu wa gatandatu ku mutumba Ruvumu muri komine Bukirasazi, ni mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Zachary Mbayahaga w'imyaka 75 yari yikekwa n'abanyagihugu ko ari umurozi. Abantu 4 bakaba barahagaritswe ku mvo z'amatohoza. Inyuma y'urupfu giturumbuka rw'umuyabaga wo ku mutumba Ruvumu niho iryo bara ryagwa ku bw'amasoko mu ntwaro. Umuyabaga w'umuhungu yarapfuye mu buryo budasiguritse. Mw'ishavu ryinshi abanyagihugu baciye baja kurondera Zachary Mbayahaga bikeka ko ari wewe yoba yararoze uwo muhisi. Ivyo ni ivyemezwa na Pasiteri Nyakimwe, umukuru w'umutumba Ruvumu. Bamaze kubona uwo mugabo w'imyaka ishika 70 yarakubiswe imbere yo kujanwa ku nkengera z'ikiyaga Namiko, aho yatuririwe apfira aho nyene. Uko akaba ariko ababibonye bavuga. Inyuma y'iryo bara igipolisi carafashe abantu 3 bikekwa mu ntumbero yo gukora amatohoza, bakaba bapfungiwe mu gasho k'igipolisi i Bukirasazi. Nayo n'ubundi kandi mu ntara ya Gitega womenya ko ngo hari uburyo bwo kudindiza urubanza Emilienne Sibomana ariko aburanamwo na Patiri Laurent Ntakarutimana. Urubanza ruburanwa na Emilienne Sibomana, umunyamabanga wa Lycée Technique Christ Roi yo kumushasha, na Patiri Laurent Ntakarutimana, umuyobozi w'iryo shuri, ntirwabaye. Abategerezwa gusasa muri urwo rubanza bo muri sentare y'iyungururizo ariko bari bahashitse kw'ibohero rikuru rya Gitega hagati mu gihugu n'umugwa mukuru wa politike ku wa 4 wa 5 Nyakanga 2023. Icariho c'umushikirizamanza yatangaje ko atitwaje dosiye. Ababuranira Emilienne bakaba bavuga ko hari amayeri yo kudindiza urwo rubanza. Mishera Niyonizigiye, umushingwamanza wa Emilienne Sibomana, akaba abona iyo nyifato y'icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika ko ari amayeri yo kudindiza urwo rubanza. Bidindiza urwo rubanza bikanagumiza umukiriya wiwe mw'ibohero rya Gitega aho apfungiwe. Umukenyezi Sibomana yagirizwa kurega umuyobozi bakorana yari yaciriwe gupfungwa imyaka 5 no kuriha indishi y'akababaro y'imiliyoni 5 z'amarundi. Urubanza rwaciwe na sentare nkuru y'igihugu ya Gitega haraheze amezi makeya. Ni nyuma yo kuvuga ko Patiri Laurent Ntakirutimana, umuyobozi w'ishure ry'imyuga Christ Roi ryo kumushasha i Gitega, asambanya abanyeshure no kuri iyo lycée. Ivyo vyashikirijwe mu nama y'abashikiranganji 3 harimwo uw'indero ku wa 26 Nzero guheze kw'ishure ry'ubuvuzi rya Gitega. Kw'izina ry'urunani rw'amasendika y'abigisha mu Burundi FENASEB, Antoine Manuma yari yiyamirije urwo rubanza rwaciwe na sentare nkuru y'Igitega agasaba ko yorekurwa. Urubanza womenya ko rwungururijwe ku wa Munyonyo. Nayo kandi womenya ko i Bubanza hariko haravurwa inkuru y'imbuto z'ibigori zinyegezwa. Abarimyi bo mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'Uburundi baragiriza abakozi ba komine baserukira ibiro bijejwe uburimyi kunyegeza no kugurisha imbuto z'ibigori ku giciro kinini. Abafundi n'abarimu b'indimo bajejwe kugurisha izo mbuto z'ibigori vyaronyejwe na BPEAE boba bafise uruhara mu igurishwa ryavyo ku giciro kingana n'ibihumbi 12 vy'amarundi, mu gihe igiciro ca leta ari ibihumbi 4,500 y'amarundi. Mu masoko hatandukanye y'intara ya Bubanza imbuto z'ibigori zarabuze. Ntituronka aho tuzirangurira, ahubwo akaba ari k'abadandaza bidoga.
Mu ntumbero yo kwegereza izo mbuto abarimyi, ibiro bijejwe uburimyi mu ntara ya Bubanza bwatumye ko imbuto zingana amatoni 120 zo gutera ku mahegitare harenga ibihumbi 4. Dufise hafi amatoni 30 y'imbuto z'ibigori tugurisha ibihumbi 4,500 ku kiro. Ni igiciro gitoya corohereza abarimyi. Uko akaba ariko umwe mu bakozi ba BPEAE amenyesha. Ivyo bitigiri vyaratanzwe mu makomine imwe yose ikaronka amatone 5 nk'uko vyemezwa n'iryo soko nyene. Imbuto zategerezwa kugurwa n'abo barimyi biyandikishije ku bafundi b'indimo, ariko izo mbuto ziribonekeza kw'isoko zikagurishwa mu kinyegero ku giciro gihanitse. Ikiro c'ibigori categerezwa kugurwa ibihumbi 4,500 kigurwa ibihumbi 13 mbere n'15. No kuri ico giciro izo mbuto ntiziboneka ntitunazitora kw'isoko. Uko akaba ariko abarimyi twasanze kw'isoko ya Bubanza bidoga. Izo mbuto zigurishwa ku giciro kinini bigizwemwo uruhara n'abafundi b'indimo. Uko akaba ariko bivugwa n'umwe mu barimyi asigura ko ataronyejwe izo mbuto. I Bubanza iduga ry'igiciro c'imbuto kiraraje ishinga abarimyi bafise amikoro make. Bashobora kudatera hamwe ibiciro bitomanuka. Uwo akaba ari wo mwihwezo ukorwa na rimwe mu masoko yo mu biro vy'uburimyi n'ubworozi i Bubanza. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko muri Nord Kivu muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo M23 yisubiriye mu birindiro vyayo i Masisi. Kuri uyu wa gatandatu intambara zarahuje M23 n'abagwanyi b'umurwi wiyita ko hari uwo kugwanira ari uwo kwigwanako hafi y'igisagara ca Kicanga. Ni muri teritwari ya Masisi muri Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. M23 yarabirukanye uca ufata ibirindiro vyawo. Intambara zabereye neza na neza ikahe kubw'amasoko yaho nyene. Abagwanyi ba M23 barateye umurwi wo kwigwanako. Abo ntibashoboye kurinda na buke buke, baciye bata ibirindiro vyabo. Ivyo ni ibivugwa n'ababibonye. Igisagara ca Kirorirwe casubiye gufatwa. Bavuga ko M23 yasubiriye gufata igisagara ca Kirorirwe kuva mw'ijoro ry'uwa gatanu inyuma y'uko kivuyemwo urwaruka rw'abagwanyi bo muri ako karere. Barabuze ibigwanisho kugira ngo bahangane na M23 ifise ibigwanisho bikomakomeye. Ivyo ni ibisigurwa n'amashirahamwe yigenga. Haraheze iminsi ishika 3 abagwanyi n'igisirikare ca Kongo bagirizanya ihonyangwa ry'amasezerano yo guhagarika intambara. M23 bomenya ko ari umurwi w'abaroberi ba kera wasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2021 wagiriza leta ya Kongo kuba itarubahirije amasezerano yo kwinjiza mu nzego abagwanyi bawo. Abategetsi ba Kongo bemeza badakekeranya ko uwo murwi ushigikiwe n'u Rwanda. Ivyo leta y'ico gihugu idahengeshanya kwiyamiriza yivuye inyuma ikagiriza ku ruhande rwayo indongozi za Kongo gukorana n'abakoze ihonyabwoko mu Rwanda haribo ba FDLR mu kubaha imyambaro ya gisirikare, ibigwanisho n'amasoro mu ntumbero yo guhungabanya ubutaka bw'u Rwanda. Ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa SOS Media Burundi ikorera kuri Facebook.